Twongeye kubaha ikaze mu mwanya wacu bakunzi bahera muri kurikirana muri mpande zinazizi ikaze muri ano makuru hatubabwira amakuru ariko avuga ku isi muri kano kanya. Twongeye kubaha ikaze muri ano makuru twibutsa kugira sabure canke subscribe abakoresha ururimi rw'icongereza kugira ngo ntimuze muracikwa n'amakuru n'ibiganiro bica kuri channel yacu. Kaze ni muri ano makuru. Amakuru yacu rero n'ubu tugiye kuyahera mu Burusiya na Ukraine hagati y'intambara ariko irahuza igihugu cy'u Burusiya n'igihugu ca Ukraine aho intambara igiye gukwiza amezi 4 iri kwiraba muco Burusiya bwise special operation intambara bwatanguje mu gihugu ca Ukraine. Intambara rero muri kano kanya ikaba iriko ibera mu gace ka Donbas region aho agace ka Donbas region gasa nuko kari mu kugwa kose mu maboko y'igihugu cy'u Burusiya. Agace ka Donbas region rero ubundi gasanzwe kagizwe n'intara zine kagizwe n'intara ya Mariupol ndetse n'intara ya Crimea n'intara ya Luhansk ndetse na Republican Donetsk. Izi ntara rero zikaba arizo zigize kano gace kose ka Donbas region gasanzwe ko karaberamo intambara ariko rero intambara rero ziriko zirabera neza ku mupaka kano gace gahana n'intara ya Kharkiv aho bita Luhansk. Aha niho hariko harabera imigwano ikomeye cyane gose aho ndetse abashakashatsi n'abavuga amakuru ajanye n'ivy'intambara bavuga ko kano gace gashobora kuba nkuko vyagenze muri Mariupol kuko abasirikare ba Ukraine kano gace nako nyene bikabiboneka ko badashaka kukarekura kuba ariko baragerageza ibishoboka byose mu gihe abasirikare b'Urusiya bashaka kubazingira ngo bafate nkuko vyagenze neza mu ntara ya Mariupol bamwe bari muri Chandake ca Azovstal nuclear power plant. Aha naho rero kano gace ka Luhansk niko bavuga ko bishobora kugenda kuko hari abasirikare batari bake b'igihugu ca Ukraine ndetse hakaba hari n'abasirikare benshi b'igihugu c'Urusiya bariko baragwanira muri kano gace ngaho biboneka ko abasirikare b'Urusiya bafise imigambi yo kuzingira n'abasirikare bakabafatisha intoke. Ariko rero President Zelensky nkuko twabivuze yarabwiye nguko bano basirikare batokwemera ko bongera gufatisha intoke ahubwo babona ko bikomeye bashobora gukinjura kavayo bakigira inyuma. Turabandanya n'amakuru yacu nyene yavuga muri kano karere. Ku munsi w'ejo rero umujournaliste w'umufaransa yarishuwe muri kano karere aho yariko aramenyesha amakuru yari ku ruhande rwa Ukraine aho yari kumwe n'abasirikare ba Ukraine maze igitero c'abasirikare b'Uburusiya kiramuhitana aho yahise apfa. Umumenyesha amakuru akaba yari ariyo muri kino gihugu ca Ukraine kuva intambara itangura. Igihugu c'Ubufaransa rero kikaba casavye amatohoza atagira ahengamiye ngo amatohoza yo kugira ngo bamenye neza icamuhitanye ko byoba hari ibyaha byo mu ntambara ngo canke yabayitanywe n'intambara bisanzwe. Ubufaransa bukaba bwemeye gutanga ubufasha bwose kugira ngo amatohoza abe yihuta kugira ngo bamenyekane neza iyicwa ry'uwo mujournaliste w'umufaransa yiciwe ku rugamba ku munsi w'ejo. Tukivuga nyene amakuru y'abajournaliste bapfira ku rugamba hano muri kino gihugu ca Ukraine. Abajournaliste nebura bashika 4 baramaze gupfira muri no rugamba kuva intambara itanguye hagati y'Uburusiya na Ukraine. Abajournaliste rero umwe yari umunyamerika n'uwo wejo yari mu Faransa ndetse n'uwundi munya Ukraine n'uwundi bivuga ko ari umunyapolande nabo bakaba bamaze gupfira muri no rugamba. Uno munsi naho mu bitero by'uno munsi nyene muri kano gace imigwano ikomeye umujournaliste wundi yariko arafata amasanamu ndetse ariko araganira n'abasirikare b'abanya Ukraine aho ikibombe camuguye ko ariko Imana ikaba yakinze akaba yakomeretse amaguru akaba yaciye aja mu kuvugwa ariko Imana yakinze yariko araganira n'abasirikare ahagaze maze abasirikare ku rundi ruhande rw'Uburusiya babonye maze basukamwe ikibombe neza gitumbera uwo mujournaliste ariko Imana irakinga nibura hashobora kuba ku masanamu agaragara aboneka ko ishobora kuba iyo bombe yatewe yamufashe ku bice byo ku maguru akaba rero yarokotse ariko ntawuzi neza uko ugukomereka kwe bifasha ariko biboneka ko yakomeretse cyane. Turabandanya nyene n'ivy'intambara mu gihe President Zelensky akiriko arasaba ko umuha ibigwanisho umuhana cyane ko asaba ko umuha amarokete ashobora gutera kure cyane gose kuko izo basanzwe bafise igisirikare ca Ukraine basanzwe bafise amarokete ariko atera hafi cyane gose atera twabivuze ko atera kilometero bikeya kushika kilometero 20 byonyene. Urero yari yizeye ko Uburayi ndetse na Amerika bashobora kumuha bino rocket launcher bishobora gutera kure cyane gose
ariko rero perezida wa Amerika ku munsi w'ejo amenyesha ko ashobora kurungika izi rocket launchers zitera kure cyane gose mu gihugu ca Ukraine. Akaba perezida Biden yararahiye ko izi rocket launchers zitera kure adashobora kuzirungika mu gihugu ca Ukraine. Ni mu gihe Uburusiya bwamenyesheje ko igihe Amerika yorenga umurongo utukura igarungika ayo missile launcher system yatera amabombe kure ko Amerika yocifa nako Uburusiya ko bwofata ko Amerika yarenze umurongo utukura, gutyo ikaba Uburusiya bwavuze ko izokurikira Amerika ariyo yovyirengera itota kumwikomo igihugu c'Uburusiya. Ibi rero ngo vyoba arivyo vyatumye Amerika ndetse n'abafatanyabikorwa babo biyumvira ko gutanga ibigwanisho bikomeye cyane gose mu gihugu ca Ukraine ko bishobora guteza akaga ndetse mu Burayi ndetse no muri Amerika. Ibi rero bakaba biboneka ku bihugu byose bisa n'ivyatinye guha bino bigwanisho. Tubibutse ko bino bigwanisho bikomeye Perezida Zelensky ariko arasaba Uburayi burabifise ndetse na Amerika bifise, ariko bose baza baratinye kuko tubibutse ko igihugu c'Uburusiya kimaze kuronka amabombe ya hypersonic missile. Bombe akaba ashobora gutegwa ahantu ariho hose ndetse akaba atakigwanisha na kimwe c'ubwirinzi cyo kwisi gishobora kuyazibira. Mu gihe Amerika ikiri muri stage ya mbere mu kudevelopa aya mabombe, Amerika imaze kugerageza control ya mbere bombe imwe ya hypersonic missile, naho nyine numva ko Amerika bashari mu igerageza ryayo, ariko Uburusiya bwo bumaze no kuzikoresha muri intambara ya Ukraine aho berekanye aho bazikoresheje izi missile. Rero bakaba ari byo Uburayi na Amerika batinya mu gihe bocokoza Uburusiya birenze Uburusiya bugatangura kwasuka ko bino misile mu gihe hatagikoresho na kimwe c'ubwinzi gishobora kubirinda. Bivuga rero ko abarabira ibintu n'ibindi bavuga ko Amerika ishobora kuba hari byo hiyumviriye, maze bakaba batinye kurengana umurongo Uburusiya babwiye ko nibawurengana bashobora kwibonera. Tukivuga rero ivy'intambara nyene, Perezida Biden kuri we igitutu kinini cyane gose muri Amerika. Abanyamerika bari kuba ridoga cyane gose kubera imaze ibisiba muri Amerika, aho bavuga ko Perezida Biden ariko gusa yitaho intambara yo muri Ukraine akirengagiza ibibazo bihanze Abanyamerika, cyane cyane nk'ibibazo by'ibura ry'ibifungurwa by'abana, ivyo bita baby food bisanzwe byarabuze, ndetse n'ibitero vya hato na hato bimaze imisiba muri Amerika aho bimaze kwihitana abantu benshi, cyane cyane abana 19 bapfira rimwe, aho ndetse n'uwahoze ari perezida wa Amerika Trump yamenyesheje ko kuba Amerika ishobora kurungika amabiliyoni 40 mu gihugu ca Ukraine ariko ikananirwa no gukingira abanyagihugu bayo ko ari igiterasoni, ndetse ari biboneka cyane ko igihugu ca Amerika kiriko kirasuzugurwa mu makungu. Ibiro vyamenyeshejwe na perezida Donald Trump aho yavuga ko Amerika ikwiye guha priorite ya mbere abanyagihugu b'Abanyamerika imbere kwiyumvira kurungika amabiliyoni n'amabiliyoni mu gihugu ca Ukraine. Ahubwo perezida Trump akaba yamenyesheje ko ngo leta ya Biden ngo niyinjiza abapolisi benshi cyane gose, ngo maze ngo ku mashure yose ngo n'ahandi hantu hose hakunze kuba ibitero ngo hashira abapolisi ngo aho gufata amahera ngo yarungike muri Ukraine, ngo ari ku bwa mbere ngo banza kingire abanyagihugu ba Amerika. Tuve rero ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya tubandanye n'andi makuru. Mu Bushinwa ku munsi w'ejo Ubushinwa bwongeye gushukoza igihugu ca Taiwan, aho Ubushinwa nibura bwarungitse indege 30 indege za gisirikare zigenda mu kirere ca Taiwan. Muri zino ndege za gisirikare harimwo indege z'amahelikopteri zishobora gutera amarokete zo mu ntambara, ndetse n'izindi ndege z'amanti missile system, ndetse n'izindi ndege z'amanti warship, ndetse anti-submarine. Izi ndege zose rero, ndetse harimo n'indege ishobora gukata amatelekomunikasiyo, izi zose rero ngo nizo igihugu c'Ubushinwa carungitse mu kirere ca Taiwan, aho indege za Taiwan zisanzwe zishinzwe umutekano wo mu kirere zastragorinze canke byazigoye cyane gose kuba zotanga signal zibuza zino ndege z'Ubushinwa kwivogera ikirere cazo, maze abasirikare bacunze ikirere ca Taiwan bahitamwo gukura meza indege zabo bazivana mu gice izi ndege z'Ubushinwa zariko ziracamo, kuko mumva ko indege 30 zose zari nyinshi cyane gose, ndetse cari nk'igitero Burundi bari biteguye ko Taiwan bari bamaze kwitegura ko Ubushinwa buteye Taiwan. Ariko rero indege z'igisirikare c'Ubushinwa zarazungurutse gusa mu kirere ca Taiwan maze zisubira inyuma. Ubushinwa ubajijwe ivyo bwakoze bwavuze ko indege zabo zariko zirakora
zariko zirakora imyimenyerezo isanzwe ya gisirikare na cane cane bavuga ko akarere ka Taiwan batagafata ko zavogereye ikirere c'abandi bantu ngo kuko ikirere ca Taiwan ni ikirere c'Ubushinwa ndetse Ubushinwa bukavuga ko Taiwan ari intara y'Ubushinwa atari igihugu cigenga nk'uko benshi babizi. Tukivuga rero amakuru y'Ubushinwa na Amerika, tubibona ko amakuru y'Ubushinwa na Taiwan, twibutse ko Amerika yamenyesheje ko igihe Taiwan yoterwa itewe n'Ubushinwa Amerika yohita yitabara. Ibi rero Abashinwa ntibavyakiye neza, bikaba biboneka rero ko Abashinwa bariko bigenza ku bishoboka byose kugira ngo bashobore kubona uko botera Taiwan. Twibutse ko bariko bagira imyimenyerezo y'igisirikare, abasirikare benshi cyane gose bariko baragira imyimenyerezo ku mipaka ya Taiwan. Twibutse kandi ko igisirikare c'Ubushinwa arico gisirikare gifise abasirikare benshi kw'isi ndetse gikanaba mu bukomezi arico gisirikare gira gatatu kw'isi, havuye Amerika hakaza Urusiya n'Ubushinwa. Ubushinwa ariko bukaba burusha ibindi bisirikare byose byo kw'isi kugira abasirikare benshi cyane gose, aho bashika hafi imiliyoni 2 z'abasirikare bari ku kazi ndetse n'abasirikare bashobora kugombora bashika hafi 500 batari ku kazi. Nubwo biruko rero Ubushinwa buriko buragerageza kwigenza kuri Taiwan ngo ariko ngo nta mugambi ngo ntibiboneka neza ko Perezida Xi Jinping bafise umugambi wo gutera ngo iyo bafise umugambi wo gutera Taiwan. Abatasi b'Abanyamerika bavuga ko Perezida Xi Jinping ariko aragerageza izindi nzira zose zishoboka ngo adakoresheje intambara ngo kugira ngo yongere agarure Taiwan ku Bushinwa, aho ivuga ko yoba agomba gukoresha abanyepolitike maze abanyepolitike bagende bagire amatora muri Taiwan maze batsinze bahite bakoresha amatora ya kamarampaka canke bwizwa shingiro maze ngo bisubize ku Bushinwa. Ngo rero ngo bari bimwe mu migambi ngo Perezida Xi Jinping afise, ngo ariko bikaba hari n'amahitamo make cyane gose ko ashobora gukoresha intambara ngo mu gihe byoba ngombwa. Ngo navyo nyene barabiteganya, ngo ariko ivyo amahirwe cyane gose ngo nuko ashobora gushiraho abanyepolitike bamuyoboka maze bagatwara Taiwan bakayisubiza ku Bushinwa. Ngo iyo bari migabo n'imigambi haniniya Perezida w'Ubushinwa afise ku meza yiwe. Tuve ngaho mu Bushinwa simbire muri Iran. Igihugu ca Iran kiragirizwa kuba kigomba gukora amabombe ya nucleaire ngo mu gihe kimaze igihe kinini cyane ivyo nako umara bwa nucleaire kibwiza mu bubiko bwabyo budakontororwa, ndetse ngo n'abahinga ba Watchdog umugwi usanzwe ujejwe ivyo bigwanisho rohonyangana bagiyeyo muri Iran ngo beretswe ibice bikeya ngo ibindi bice by'ibanga bihishijwe birimo hayama uranium ngo ntibigeze bavyerekwa. Ibiro bikaba bivuga ko ngo nibura ngo aho hasigaye nk'amezi nk'atatu ngo igihugu ca Iran kibe gishobora kuba cokora amabombe ya nucleaire. Ibi rero biri mu cegeranyo cakozwe n'ikinyamakuru Washington Post, aho kivuga ko Iran iriko irihutisha gukora bino bigwanisho ngo mu gihe igihugu nka Amerika n'Uburusiya bahubiye ku ntambara ya Ukraine, na cyane cyane ko bino bihugu rero bisanzwe bifise ibigwanisho vy'umara ari byo byari byarabujije igihugu ca Iran kuba cokora bino bigwanisho vy'umara. Abandi bafise ubwoba kandi ko kino gihugu gikoze ibigwanisho vy'umara bashobora kubibatera n'igihugu ca Israel. Israel rero ikaba yamenyesheje igihe cyose bamenya aho hantu hariko harakorerwa ibigwanisho vy'umara muri Iran ko yohita yatera. Tubutse ko na Iran nayo ubwayo yamenyesheje ko ishobora gutera igihugu ca Israel umwanya n'umwanya, ndetse twibutse ko muri indwi iheze twaraberetse aho Iran yerekanye igihangare cyo mu kuzimu kiriko kirakorerwa mu mamisire ndetse n'amadrone, indege zitagiramo abapilote za gisirikare nyinshi cyane gose kimaze gukora, aho kiboneka ko igihugu ca Iran naco gikomeje cyane gose mu ntambara, gikomeye cyane gose mu kwitegura intambara, na cyane ko bivugwa ko bashobora kuja mu ntambara n'igihugu ca Israel umwanya n'umwanya, ndetse haguma haba gusomborokanya kwa hato na hafi. Cyane ko igihugu ca Iran cagiriza Israel ko iguma yica Abanyapalestine nabo bakaba ari abamizirima basanzwe mu bwoko bw'abasuni. Abasuni nabo bakaba ari bagwiriye mu gihugu ca Iran, ndetse bakaba aribo bayoboye igihugu ca Iran. Igihugu ca Iran rero kivuga ko aribo kigomba gukingira.
Reka rero turangize hano makuru tubabwira inkuru ivugwa mu Burayi. Uburayi bwose bwamaze kumvikana ko bagiye guhagarika kugura ibitoro ibice nibura 90% hasigara ibice 10% akaba ari byo by'ibitoro bagiye kuba baragura mu gihugu cy'u Burusiya, aho rero ibihugu byose bitanguye kwiyumvira iyo bazokura ibitoro, ariko rero habarabera hirya no hino ibintu n'ibindi ngo babona ko Uburayi bushobora kuba bwihenze cyane rwose kuko kubaho Uburayi budakoresha umuyaga nkuba n'ibitoro biva mu Burusiya ko bizoba costing uburyo bwinshi cyane rwose, ndetse bigatuma ubutunzi bw'Uburayi bushobora kubanza gusubira hasi mu gihe kinini cyane rwose, mu gihe bazoba bariko bararondera uko basubira kuronka ibitoro, na cyane cyane ko ibitoro muzi ko aho babikura ariho n'abandi bari basanzwe babikura. Rero ibi bitoro bikaba bigiye kuba ikibazo gikomeye cyane, ndetse bikaba byaraduze cyane rwose mu Burayi, n'ibiciro by'ibifungurwa n'ibindi byose bikaba byaraduze, yaba ibyo kwiyunguruza kubera ibura ry'ibitoro. Ibitoro bisanzwe biva mu Burusiya rero bakaba bumvikanye kubiva ko bikaba ari mu bihano, ari kimwe mu bihano bafatiye igihugu cy'Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya rero kikaba cyo kimenyesha ko kukifatira ibihano, kureka kugura ibitoro mu Burusiya ko ari nko kwishira umugozi mu izosi, ko Uburayi buriko burihenda cyane rwose buzokwicuza ivyo bikoze, ivyo buriko birakora. Bikaba byavuzwe na Perezida Vladimir Putin ngo guheba kugura ibitoro iwacu ngo ni nk'ugu committing society canke ni nko kwiyahura. Ibi rero turarindiriye turabe ingaruka bizogira ku Burayi muri rusange, ariko ingaruka zo bimaze kugira nuko ibiciro by'ibitoro byaduze, ndetse n'ibintu byinshi bimaze kuduga mu Burayi. Muri make ibiciro by'ibifungurwa n'ibindi byose no kwiyunguruza byaraduze kubera ibura ry'ibitoro byava mu Rusiya. Naho turangije hano makuru tubitsa kugira sabone, kugira subscribe, mukomeze mukurikirana. Imana shikare kubashigikira mu mirimo yanyu, mugire aho muba mubahwe naho utaha.